nshobora kuba ndi mu mashimwe ivyo abantu batazi ko ndi aha nyene duhagaze umuntu ariko arashima ndi mu myaka 10 ndiko mpimbaza imyaka 10 na The Fighter Production ndiko kandi nibuka Bosco imyaka 10 iheze yitavye Imana ariko kandi abantu bashaka guca bibaza ngo ariko araryoherwa ariko jewe muri je ntahura ko Imana atacikorera ubusa kandi kuba yarabikoze uko yabikoze nk'Imana je ndubaha fata karorero urabona kuva Bosco yitavye Imana haciye imyaka 10 izokwira neza igenekerezo ry'indwi umwaka nyene umwaka sasa muri iyo myaka 10 yose nta gihe na kimwe Vishu yigeze ahagarika gusohora indirimbo sivyo murandonka n'amapele canke ama message indirimbo zawe turiko turazitamba ino Iburaya Amerika n'ibindi safi bandanya mumererwa neza sivyo ico gihe hariho nabandi bamaze gupropose The Fighter tuzanire Vishu Canada hehe mu mubiri kinibiki mugabo bigaca bipfira hehe ku kanoti The Fighter bakavuga bati oya twebwe Vishu dushaka kumuzana mu rugero mwebwe mwipfuza ari uko natwe turonse ivyo twifuza kuko turiko turinvestisa bagaca bavuga bati rero ivyacu canke umugisha wacu ntaho uraja reka twebwe tugende bukebuke kandi sinzi ko murabiraba kenshi ivy'Imana biritonda Chena ndabona kuko sindabona ama video concert iheze wowe nusura gukurikirana ivyabaye oya none hari ama video murabona rega abandi baratanga ama video nk'ubu nokubwira ndafise concert ya Tiken Jaffa Koli mu Bufaransa sivyo ndafise concert za ba Bob ndafise concert za ba Lucky Dube za ba Beyoncé za ba Rihanna ukabona concert kabisa mugabo barundi sindabona umuntu yashize concert nziza nyene kuri YouTube ngo atwereke bimeze gute probleme jewe hari gihe mperuka abantu benshi avuga ngo tugiye gukora concert Iburaya mugabo sindaronka video feedback rega ikibazo nuko je gisinda kubeshe ndi mu bantu bakurikirana umuziki cyane kuko nsanzwe ndi muri wo mugabo iyo ubonye umuntu ngo nagiye hehe hama ntubone feedback ngo ubone ko donc video nimba mwifuza ko dutera imbere muzohore mubibwira abantu ugiye gukora concert erekana feedback donc tanga ama video ibintu bigende neza nk'ubu ntushobora kumbwira ngo spectacle canke concert peut-être we hari ivyo umaze kubona je ntabonye kuko ubu urahejeje kudondagura ama concert nkaba ntigeze ndayabona umva no cyanda yavuga gute udukundira tumuramutsa tumuhani ikaze n'amahoro yambu cyane karibu cyane murakoze cyane nisanze kuri ya ntebe nyene hahandi umunsi niwo wahindutse mugabo ni hahandi nyene studio ni zazindi ikiganiro ni ca kindi nyene ni Vishu mukali wa live niwe ari muri studio tuga makuru twa dufise ngumanza kubaha avangu ya album indirimbo cyo tubona yaravyemeye twitege yuko zose zizoba ziri hariya muri album zigenda mwenuko reka mbanze nifurize pasika nziza kuri twese ku bakirisu hama ibisigaye ivya album canke uko bizogenda canke still neza ko biratandukanye cyane nuko umuntu yoba vyibaza ariko ni Vishu ubona ati nukuri je umuntu atakurikizira ibwiriza nukuri sindamwanga mugabo nukumwegera kure umuntu abesha bijya rijya kangana cy'umunani sawa bamenyereho ko pastor ari ngaha aza kubigisha padiri ari ngaha aza kubabwira uverifya ko atari wita tubwire ariko nuno munsi umuntu ashobora kwibaza ati nivyo ari imyaka nyene umuntu azagakora umuntu wese agatangara n'ingene umuntu ahaguma kandi abandanya ariko yakora ibikorwa ni Imana nyene kwa Vishu byose biterwa n'Imana ariko kuvyerekeranye n'indirimbo yaravyemeye wayiteguye ryari yaje kubera ibi bihe kwirekura kwa Nzubu ivuga iki kwa Vishu indirimbo yateguwe kuva kera nkuko nigeze kubikubwira hano nyine nari kuri no ntebe nakubwiye nti Vishu afise indirimbo nyinshi cyane bigoye ko umuntu azona ziheza ama rero iyi yisanze muziri tayari ama kubera ko ivuga ko bijanye na pasika canke no kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo
nisanze umengo yosohoka mu gihe cya pasika bikaba byiza cyane muri defayita rero babimfashijemo bavuze bati ni byiza ko isohoka muri iki gihe cya pasika nkako ivuga ibijyanye na pasika basi twabonye twagerageje kuraba video ya Vishu Love turabona yuko akagenda asoma akagenda afise ishapure ku kuboko mbega aho urazi kwisoma ijya shapure mwana yabaye imyaka irenga 10 mu babikira yo batari je narigeze no kuba muri bajya abantu bozwe ibirenge kwa kane mwiranda wari umukorezi oya bajya bozwa ku bisanzwe ni baba babivuga n'abasubirizi b'abatumwa bamwe Yezu yoza ibirenge nibo barabakoretse ni ukuvuga ko urazi ko biba bikomeye Vishu ariyo ama periode adashobora no gutora concert kubera baba bari mu minsi nyene bavuga ati gutya ariko ni ukuvuga ko uno munsi ku muririmbyi kuba uririmba n'izindi turazi indirimbo zawe nyinshi zitandukanye no kuba muri mwemu hari aho mwemu akwibutsa ati zijya ndirimbo uri kuraririmba ndazivuga amatitire za zindi numva za zindi vuga ni sawa za zindi zose za zindi zagwisanzemwo za zindi zose uririmba habaho kwagirwa canke byose bikorwa gutya kuvuza izo utavuze ndiki apana iyo none ko ari yindi navuze ya yindi ya pari maka mwisho kutavuze dufiki amapiano kutavuze vibration ya urumva ko izo zose afise zabonera namuzanye muri arazizi wenyene mwenezo arazizi oya ifo kuzibwira n'abantu kugira ngo ivyo nza gusigura abantu baze kumva ivyo ari vyo uburyo uzikoramo hari ikikwagira cyangwa urumva nyene yuko c'est simple ibintu byose nibaza ko tubirekuriwe uko ubikora gusa niko kuba gutandukanye iyo ubikora mu ishaka ry'Imana nta kosa riba ririmo kuko n'Imana ikirema isi yaraduhaye byose ngo tubiganze sivyo ariko twebwe rero ko tubiganza niko kuca kugenda gutandukana Voilà urumva ko uko kose ari umuntu acaza akagucira urubanza ati kubera icyo ushobora kuzajya ukatubwira yuko wowe uri umunuze wa mbere hagera karaoke hagera hariya wagusaba kusanya ugakusanya biriya nta kosa na ritoya ririmo ahubwo abantu nuko baba badatahura jewe nuko nawe mbona ivyo nkora biriya bintu rega sinzi ko murabiraba biruhura abantu benshi tumaze kuronka abantu benshi bashinga intaye bavuga bati iyo uri kuraririmba uraduhezagira canke uri kuraririmba turaruhuka mu gihe uzi ko uri gukora ikintu gifasha abandi kumererwa neza nta kosa uri kurakora bikaca bisigura yuko Vishu Love rero mu kuririmba agenda agabanya ama depression y'abantu birajobo rero n'abanyise ngo docteur w'amasensi umaze kwashika n'utagiye gusenga ari yisanga yasenze kandi yaje gusa muri karaoke biriya twe tubikora nyinshi agasaga yasenze biriya tubikora mu ntumbero yo kwibutsa abantu yuko uri umuntu ariko wibuke yakuremye peu importe aho usenga peu importe kwa maze kubigira n'abayisilamu nkabona baririmba za haleluya mu makaraoke biriya rero tubigira ngo twibutse abantu ubwo tuba dukomeye tubona tugihema haba hari watumye tuba tugihema kubera ko hariho n'abandi bagiye atari uko bo bashaka kugenda ariko ari kubera ko umwanya wabo wageze wowe rero ugihema no kwibuka ko hari Imana yakuremye ni muri ibyo byose umuntu acavuga ati eske birashika nyene ukaririmba izo ndirimbo ziba nyene nabona ko nigwawe vraiment yamaze kwinjiramo eske abantu baba bashitse muri ico kibanza cyane nk'abantu baba baje kuraba Vishu ni bo batumye abona umengo ati je numva umenga ahubwo noshiramo nizi wanje tukaza turanina zari indani bon sinovuga ngo nabikoze kubera abantu ahubwo nabikoze kubera jewe bivanye naho umuntu aba yaravuye aho aba yaraciye ivyo aba yaraciyemo aho abageze n'iyo ababona agomba kuja ukabona uko biri kose si kwishaka ry'abantu aho ngeze canke iyo ndiko ndaja ariko no kubera Imana yoba hari ikintu nk'umugambi gifise muri jewe ubona ngomba kuzorangura ugaca uvuga uti rero nimba ari uko bimeze Imana igomba kuza imbere bisigaye bigakurikira hama nanje nkavuga nti kujya ndabibona peut-être hari abandi bantu bashobora kuba babibona nkanje mugabo kome jewe nshobora kubanja imbere y'abantu kenshi nkabigira mu kubibutsa gusa
Voilà, exclusive ngaho iwacu urabona ko ni avangu wanatubwiye ati ngo nitwinjira indani bizokurikira ariko tumenyereye ukure kuri ya album uragenda ugateguri ahantu gahamagara abantu bawe mukaza mukayisangira ukwezi ka gatanu sinibaza ko gusigaje igihe kirekire bipanze gute bimeze gute kuri incuro ho album yitwa gute izo bigizwe n'indirimbo zingahe urazi ko nanditse mbaza abantu bambwire muri bashaka ko nshiramo muri album ndacarindiriye rero bambarire kubera ko jewe ndirimbo nyinshi uwo muririmbyi abonetse izo bari collabo imwe na mazindi zose nizavisho oya nta ubitse narakubwiye uherutse hano nakubwiye nti wewe indirimbo bishafise ni nyinshi ego bivuga ngo stock ishobora kuzovamwo iyo collabo cyangwa ugasanga ni indirimbo nshasha nkuko mwabonye intamba mu rugamba ijya si indirimbo yari isanzwe ihari ijya ni indirimbo yakozwe kubera igihe hajya ucukomporiza za hajyanye ijya ni indirimbo yakozwe kubera igihe n'ubu rero birashobora gushika ukazosanga harageze aho umuntu avuga ngo iyi iri muri album cyangwa iri muri stock tuyikorane n'uyu muririmbyi kubera ko abantu bamusavye ko agenda umuntu w'abantu ariko nyene gushika ngaha hari ibyo maze gutegura hari abo umaze gutegura wamaze kutubwira gahunda yo ko ari mu kwa gatanu nuko ufise nabo utegura eske turabona album arizo nizo wasohoye uri wenyene ariyo niyo wasohoye harimo ama featuring rero twitege gute bon nibaza ko aho naho nyene no kubanza kurindira mwe murindire antukasi nibaza ko nzobatetereza kuko nari ibuherutse we nari nabikubwiye DJ nabwo ni je ndimbo mvise ni nyinshi kandi ngibabona mu kiringo c'indwi imwe n'ubundi hasohotse indirimbo zibiri tutazi kujuva muri studio ubu kuririmba yindi oya n'izindi zigihari bisho stop narabikubwiye ni nubwo nomara imyaka ibiri ku myaka ibiri nsohora indirimbo zibiri ku kwezi zizoba zirahera zizoba ari zakozwe imbere y'iyo myaka ibiri apari zihari donc izihari nomara imyaka ibiri nsohora zibiri ku kwezi icyo nca nkora nshobora kuza ndamodifia amason bivanye n'igihe tuba tugezemo mugabo indirimbo zikaba ari zisanzwe ngaho mugabo cyo bari cyo gituma Vishu aca yiyumvira cyane album kubera afite ibikorwa byinshi indirimbo ni nyinshi none kugira ngo uronke diplome ntuba warize ugahetse hoho bifashike umuririmbyi yo agize album no kwerekana ko hari intambwe umaze gutera paraporo y'abandi kuko nibaza ko iyo hejeje amashuri yisumbuye uronka diplome imwe zibiri zitatu uhejeje kaminuza ugasoma kuriya gusoma no kwerekana ngo hari intambwe ngeze ko rero ubu ngomba gutandukira iyindi n'umuririmbyi usohoye album haba hari aho ugeze naho uvuye kandi ukaba utanze message ku bantu ngo hari ahantu nshaka kuja hariho abaririmbyi benshi iyo bari ko barategura album usanga arekira abura no muri circulation akaburiki ukazubona gusaraje album irasohotse mugabo Vishu agumiza ko urabona ko washoboye kuduha n'izindi zibiri umunsi w'abakundana so kandi ni kuvuga ko gutegura album ntaco bimufata nta donc wewe kuri we gutegura album kuba bidahuriye n'abandi bitandukaniye en fait ibi ni vyamwa vy'ivyo Vishu yakoze uno mwaka 2026 nibaza ko igihe mperuka hano narabikubwiye navyo nyene ubwiye nti je nshobora kuba ndi mu mashimwe ivyo abantu batazi ko ndi turaha nyene duhagaze umuntu ariko arashima ndi mu myaka 10 ndiko mpimbaza imyaka 10 na The Fighter Production ndiko kandi nibuka Bosco imyaka 10 iheze yitavye Imana ariko kandi abantu bashaka guca bibaza ngo ariko araryoherwa ariko jewe muri je ntahura ko Imana atacikorera ubusa kandi kuba yarabikoze uko yabikoze nk'Imana je ndubaha nubaha ishaka ry'Imana uko yabikoze ariko kandi nkuko Bosco acitaba Imana nabwiye Imana ngo mfasha rero nimba ubikoze gutyo waruzi ko je na Bosco tujana kandi dukompletana ni ugomba kandi no kuvyuzuza nimba nzobandanya mbandanye nimba ntazobandanya ubinyereke umva rero nimba Imana yarabinyeretse gushika ku myaka 10 nkibandanya kandi aho ngeze nkaba mbona umengo ndi n'ubundi sindamanuka hasi ntimuvyibagire yuko
amagroupe menshi iyo havuyemo umuntu umwe groupe ziba zisambutse n'abo bantu badasubira kuboneka ariko gushika ubu Vishu aracari wumva dufatiye ngaho nyene umva ko hari ikintu uko biri kose wasavye Imana ati nshoboza nubwo utwaye icahora kimfasha nshoboza ni naco gituma ugeze ngaha uwo munsi turiko turabona iminsi y'abacancu bameze two turabona basosoke two turabona kume ngo ntuhabwa agaciro cyane wa Bosco ngo umenyekane n'abantu bawumenye twebwe ibintu vyacu sinipfuza yuko abantu babivuga ngo acane kuko ni mu kwindwi ni mu kwindwi itariki indwi ya no seti abari ivyuzuye vya Prophet Joshua ntituzokwibagira iyo tariki urumva igituma abantu peut-être batabiteba ko cyane ngira no kubera Vishu akibandanya abo babona umengo nta cyari hajya iyo yafutitse iyo nzi ko ari umuntu je nzi ko niyo ngiye kuri stage kenshi agaruka mu bwenge nkavuga ni umuntu yaba ari hano twari gukora ibisumbi ibi je ndavyibuka cyumva ijwi yari gushiramwo ahanye kuva tuyu yaca completa hariyo kubana n'umuntu mugakorana umva ukaba nyene yumva yuko ari we gusa mwokorana uno musi ikintu yagumva ko uragenda no kuri stage ukamwibuka mugabo uko biri kose warakoze ibishoboka byose ubandanye ahuri amagogo wahuye nayo akigenda gusa muri kijya gihe naya nibaza ko muranda bivuga kandi iyo nabivuze kenshi bisa nkaho bimpindura gato ariko nyene ni vyiza kubivuga uramaze kubona umuntu hariyo n'ubwaruka ariko rurarukubura uramaze kubona we wabuze umuntu agacaza abandi bantu ngo ni wowe wamwishe iyo nsiguro abantu boba batabizi byarabaye kandi byaranditswe no ku ma Facebook ico kiri no mu vyatumye nsaba Imana ntimana wewe ni ukora bino bintu kandi nigomba no kumbwira icyo ngomba kuzokora cyanibuka umuntu yanditse nyine ababandi kutumemesa ati wihende uronke amari mama wa wacapfa ari ugitunga nyene ari ugitunga mama wacapfa isi biragora ko ushobora kuyisigurira amba ko uko biri kose mu muntu ni hanini ni wabayiyizi ni wabazi nakababaro abafise uno munsi mugabo byo twege turabisha amaso ni ibintu bashaka gukorera hamwe kugira bigenda neza nubwo yagwanya akabikora ari wenyene byashoboka kugenda muri babiri ico hari ico ya completa gikomeye cyane pana kidasanzwe kubera ko urabona ni imyaka 10 ikirahera mugabo nta kubera atamusubiriza araboneka bivuga ngo yimwe baravuga ngo karahara mu Uganda ntibacura donc nimba atawamusubiriye bivuga ngo nta uhari nta n'uraboneka peut-être mu myaka iza Imana ishobora kugira ivyikoze mugasanga nk'ubu haje undi muntu mugabo nta uramusubirira amakuru ya Igete gushika ubu nta makuru yumvise antuke vy'imiziki yabiyevye kuko tuba tubona kuko ubu imbuga zirakora yabivuyemo kera kuva kiva muri Peace and Love umva ko decision gushikira ino saha iracari kwa kundi nyene umuntu yoza gukompleta nawe turamenya nta nubwo batubwiye tumutore twe turindire badoza kutubwira ivyo muzobiha Imana kubera ko Imana niyigena Imana niyo n'umuntu agiye umuntu afuye twe kubemera tuvuga ngo yitavye Imana Imana rero turindira izoduha uwundi mugabo ku nguvu zose wakoresheje uri kumwe na The Fighter hariyo n'ivyo ushima n'ivyaho ushima gushikisa erega abantu benshi ntibanatahuye yuko The Fighter production yatanguranye na Peace and Love kuva n'umuhisa gihari yes twari tumaze kiringo kirenga ku mwaka n'igice nimba ntiyenze nimba atari ibiri mukorera kuri Peace and Love ikiri hariya Peace and Love bar Peace and Love yari twari dukorana na The Fighter production The Fighter yarimo yes gusa nuko bitari bwaje hagaragara n'abavyibuka indirimbo yitwa Ndicuza video tugira lancement officiel twari twarakoranye na The Fighter burya twagiye kuyikora video ariko turi kumwe na The Fighter production bose ko yaca yitaba Imana tutaragira lancement officiel yazo zari indirimbo zibiri ico gihe ndibuka ko vyanateye impari ko twifuza kuyisohora n'ingoga atarapfa mugabo ni uzi ko ari we yaguma avuga ngo ni murindire yihama rero biza kuba bimwe nyene ubu uza gutahura ico Imana yari ikeneye mu nyuma twategura kuyisohora kuwa kane nawe acagenda kuwa kane urumva hari ivyo rero twe tudatahura nk'abana b'abantu mugabo Imana yoyo
ikaba ifise vision yayo. amaze kugenda indirimbo ya mbere wacusohora yari ya nasohoye indirimbo yitwa peut-être nimba ntihenze vurugu. nshobora kuba ndavyibagira ko imyaka ni myinshi, imyaka 10. nshobora kuba nasohoye indirimbo yitwa vurugu naranabivuzemwo kuko nisanze abo twara twita abagenzi turi kumwe jewe atari abagenzi banje. bari no muri abo baba bagiye kuvuga ayo majambo mwe nayo ndavugana ko biri kose finalement abantu rero baragoye. bakunda ubugiye kandi nawe akihari berekana ko mengo bari kuri kote yiwanje abantu babaye gute. umva ko aho urahagurukura demara uravuga ati abantu bose reka ndabigize hama mfata urugendo no musi hari ibibanza bagenda barakwizera ko ukavuza umuziki byinshi hariho ama concert tukubonamwo izi nguvu rero wibaza yuko zaciye ziza gute ni The Fighter muri rusange mu vyo gushima The Fighter production no bagira ba mbere havuye imana nizi imbere hama kubana b'abantu ku isi no shimira The Fighter production tukiraho nyene mu mashimwe imana hama uwundi muntu aba ari ikintu nyene uhaye agaciro cyane donc urumva ko yaba batabahari nta visho twari kumubura. nibaza ko mwari kuguma mumubona ku izina mugabe ibikorwa nibaza ko vyari kuba biki byabinde byo kwega katagutya mwari kubona vishu mugabe atandukanye n'uwo mubuntu byari kugabanuka ibikorwa nivyo no kugabanuka gusa nimba ubundi nko ku bice 80 kwijana nari kuba ndi nko ku bice 5 kwijana sawa twari kumva turabadanya ati wa muntu yitwa Vishu yagiye ukamubona gusa bisanzwe uno musi uravuga yuko rero bafashe runini nibo opportunity y'ibintu byose ubona ko bagiye baragira gutya kandi urumva ko na Peace and Love rijya zina ryagumyeho n'urumva ko izina ntiryagomba kuhava. Nabo nyene hariyo abariyo gushika n'ubu hamwe Vishato bahari Peace and Love yo bandanya. Biragoye ko boshobora kubandanya nta byandiko biri ngaho byo kubandanyirizako. Oya murabizi ko kenshi na kenshi iyo umuntu yitavye Imana jana n'ivyiwe kenshi. Nimba Bosco yari yitavye Imana je nkabibandanya nuko twabitanguranye. Aba bandi bahari ubu rero peut-être ntavyo nzi mugabo sindabibona neza ko arabo bibandanya kuko intumbero twari dufise bashobora kuba atari bafise gusa icyo basaba sinogisaba abo gusa no tumanda gisaba barundi bose kuko akazina Peace and Love natwe tuko turagusabira ngo ugende ubunyene dushaka hazoba ikintu cabaye nyene nka Peace and Love nuko nyene Imana tutayihaririza ngo mubura murindiza ngo buragira gutya umva ko hari ikintu umva muri wewe kutarakorera Peace and Love zina Peace and Love ni vyinshi kabisa sindashika aho nshaka ndashaka igihe kimwe guterura bendi yose ya Peace and Love tuje nk'iburaya tubanze tubasanzaze ku muziki w'u Burundi mwiza cyane ico ntikirashika n'ivumbi ritumuka yego kabisa ariko kuri ico nyene kitarashika abantu bacora Vishu n'umuririmbyi mwiza arabikora neza ahashitse abantu bose bararyoherwa aba turabona abahamagagwa bagira gutya ni Vishu atarabikenera igihe ciwe canke nawe nyene arindiriye mu bandi kuko atarabona ayo mahigwe bose ikibazo c'amahigwe je nibaza ko amahigwe amaze kuboneka ariko ni ya ntumbero jewe nihaye mvuga ngo ni vyiza ko ngenda kuzana amafaranga y'agaciro kuzana amafaranga y'agaciro so kuzana igihumbi canke 2 canke 10 je ni miburi buni caguhera ku 50 yinjira bana dépenses zavuyemo nkazana nka $50,000 mvuga ngo dépenses ntazirimwo hano nimba ba journaliste culturel nk'abakora ibijanye n'umuziki ndabahereye ibihumbi 10 vy'idolari mugapana ko ngenda ngiye kuzana ibihumbi 5 wapi mugabo nyene nubona ko uzabaguhamagaye umuntu canke niwe uzobugiye gutegura uje nabo bazoba we ntumva ko ndinze ntegura hoho yo barayi wanje na investishije noba ngiye nijanye kandi ndiko nkora ama video hoho urumva uwo muntu aje kurondera kumengo kuramutera ubwoba 2019 Diamond yatwaye ibihumbi 70 birenga vy'idolari mu kiringo kidaciye ukwezi aje kuyakura hano mu Burundi ati ngahi wacha navyo mwibuka ariko nimba muvyibuka none twebwe hari buye riri mu mutwe rega bisaba integuro kandi ikintu cyose ubanza kurota hama kigashika
muhaguruke rero ku bantu baba bashaka umuziki w'ikibiriraho mukari wa live vibe mubikore none mugani wawe biburira hehe ko abandi baheza bakaza bakayatora hama bigakunda twizere ko ni album yongeye ko n'ibindi bikorwa bibandanya biriko uzogaruka ngaho utubwira ibyabaye igihe kimwe cyo nuko nzi ko bizokunda kandi igihe bizokunda ntibaze batangare je nababwiye nshaka guterura peace and love yose batangure kukwita amarodi nese si nivyo byabo iyo umuntu ateye imbere zora uteye imbere ntibiyumvira ko warindiriye kubera ko Imana yakurindirije canke nawe wihanganye samva nguriya ngo ne ntubizi bwa burozi bwabo ko ari bwo bukomeye none ko ibintu jenje shaka kumenya cyane nkuko nyine urumva ko uravyumva Sonia aravyumva Ahmed aravyumva ni ko kundusa nk'umuntu yararindiriye abantu batabonye ko yarindiriye canke ibya shetani nyene biza byihuta guta umuntu acabona ko ari ibya shetani adashoka abona ko ari iby'Imana bitandukanira hehe fata akarorero urabona kuva Bosco yitavye Imana haciye imyaka 10 izokwira neza igenekerezo ry'indwi umwaka nyene turi sasa muri iyo myaka 10 yose nta gihe na kimwe Vishu yigeze ahagarika gusohora indirimbo sivyo murandonka n'amapele canke ama message indirimbo zawe turiko turazitamba ino Iburaya Amerika n'ibindi bisafi bandanya mumererwa neza sivyo ico gihe hariho nabandi bamaze gupropose the fighter tuzanire Vishu Canada hehe mu mubiri kinibiki mugabo bigaca bipfira hehe ku kanoti the fighter bakavuga bati oya twebwe Vishu dushaka kumuzana mu rugero mwebwe mwipfuza ari uko natwe turonse ivyo twifuza kuko turiko turinvestisa bagaca bavuga bati rero ivyacu canke umugisha wacu ntaho uraja reka twebwe tugende bukebuke kandi sinzi ko murabiraba kenshi ivy'Imana biritonda ibiri mu muco biritonda ariko kandi aka kanuna koko kuvuga ati we ubuzire ndabwirire ati ujya yanzu ubundi agaca agenda none akaca agenda wowe ku bwawe uraheza ukabandanya uri kurabiha ukwizera ko kurindira Jenny sawa mugisha wanje ntawe ushobora kuwutwara kirazira kandi nawo ucomeka mubona nuwogenda agenda mwifuriza amahirwe masa kuko jewe mfise uko ntegura mbega kuri ico gitigi nyene kinini ya Vishu Love ashobora kuba yo akora shinga kuno munsi sikini nubura yuko bishobora gutuma utagenda en avant cyane utagenda imbere gose nivyo vyiza uzogende wahitondeye witonzamira ibinotsi nimba hari amakosa abambere bagiye bagakora bivanye nuko peut-être soit bashobora kuba babahaye make swat boba bagiye kuraba ibibanza hanze swat byo bimeze canke kuri insiguro nyinshi Visha cagenda kosora lotu abantu bacatangura vuga ngo ngo yiriwe twari dukeneye voilà bukibuke Vishu uno munsi abakora ibiteramo hanze uramaze kubabona abagenda bagakora ibiteramo hanze abakora ibinabiri urababona yego nayo yahe makosa novuga umaze kubona bakora bavuye no kenshi bashitse ari abakora bariko haba go performinga canke imyitwarire hariya Chena ndabona kuko sindabona ama video concert iheze wowe nusubira gukurikirana ibyabaye oya none hari ama video murabonerega abandi baratanga ama video nk'ubu nokubwira ndafise concert ya Tiken Jafakoli mu Bufaransa sivyo ndafise concert za ba Bobo ndafise concert za ba Lucky Dube za ba Beyoncé za ba Rihanna ukabona concert kabisa mugabo barundi sindabona umuntu yashize concert nziza nyene kuri YouTube ngo atwereke bimeze gute mugabo nyene navyo tugaruka ngaho nemwe oya ico Vishu kwanza yita concert niki oya mwe ivyo murabo ico Vishu yita concert niki mubanze munyishure kwanza kuko turashobora kwibaza ico twita twega concert yuko ari kujya uririmba abantu bari imbere yawe ukaje baririmbira donc ico bita kwanza concert ugatubona ati barigeze kuyikora cyangwa ntibigeze kuyikora ya performance kumona performing apana indirimbo imwe kwiza n'imiburi buri indirimbo 8 10 uri kuri stage uganiriza abantu ukuramwe umuziki balance ukiririmba nubwo yoba playback bona amanda zibona n'amakonseri ariho ukabona ko umuntu aririmba bwira DJ akazimya umuziki abantu bakaririmba urumva akaganiriza public ukumva ko baruga ntoro babona mu makonseri ganiriza abantu kura gashati ukabibona ukuntu public ariko arayitwara reka barundi batatu hano barabikora ariko kuberekera abantu nabo bashika mu bibanza
hari ico abarundi bagisigaye kwiga kugira abantu bazoze canke irya public irakwiye public iyi ishika mu bibanza na cyane cyane iyo bavuye ngaha iyo korakorera ibiteramo no probleme jewe hari igihe mperuka abantu benshi bavuga ngo tugiye gukora concert i Burayi mugabo sindaronka video feedback rega ikibazo nuko je gisinda kubeshe ndi mu bantu bakurikirana umuziki cyane kuko nsanzwe ndi muri wo mugabo iyo ubonye umuntu ngo nagiye hehe hama ntubone feedback ngubone ko donc video wocuvuga ngo abantu utazi nuko baje ibiteramo cyane bya Dramati ndakunda kuboneka ari igiteramo ya Satbi urabona ko ari ni giheruko vuba hari ibiteramo twabonye ba Fizo bagiye muri Canada muri tour urabona ko hari ahantu baririmbira ugerageje kumva amakonser we ariko aravuga sinkayajya abari mu bibanza nyene babiri ngaho aba DJ bakavuza ndimvo zibiri zitatu wowe ivyo nivyo udashaka kugenda gukora so uzorabe wandike kasave muri telefone yawe wandike kasave baguhe concert zabo uraba ukuntu babigenza sivyo jere nshaka muri biriya system sivyo dutandukanirize rero concert na spectacle yemwe aho jeri baza ko zoba ivi deja ni novuga ngo sinzi uko mpava ndabigusigurira concert spectacle concert ni watabaye baragorana niba baba bino bibazo aha turi mu muziki cyane harimo nakandi kantu hariho uburyo umuntu ategura agasaga ariko arihenda yateguye ibi mu nzira yari gutegura ibi uno munsi dufite umunyamuziki amenyereye umuziki azubwo buhinga abica imyaka 10 yose iyo ni imbere yaho yariho ariko arabikora ya mugabo uno munsi habaho no kwiga ukamenya ati nukuri hari ibyo nigiye kuri ujya muririmbyi oya reka ndababwira ikintu kimwe nimba mwifuza ko dutera imbere muzohore mubibwira abantu ugiye gukora concert erekana feedback donc tanga ama video ibintu bigende neza nk'ubu ntushobora kumbwira ngo spectacle canke concert peut-être we hari ivyo umaze kubona je ntabonye kuko nk'ubu urahejeje kudondagura ama concert nkaba ntigeze ndayabona umva no cyanda yavuga gute kandi kuko nk'ubu ushobora kuba ari n'umutego ugasanga nk'umuririmbyi ariko aravuga anajifanya suko bimeze ukuri bisi yose donc hariyo gukosorwa rero tuvyite yuko ari peut-être ngo menace ko oya hariyo gukosorwa kandi muri rusange adi tuze turatahura ibintu je navuze uko nshaka ko ibintu byanje bizogenda natanze n'uburorero je na mambo na baruga ba Bana Boy concert ba Davido mu Bwongereza konsere akaririmbisha abantu kavyumva sivyo ukabona public uko bimeze ukuntu yururutse basi okay reka basi dufatire basi mu biboneka basi hano uribuka sinzi ko ari CCM sinzi ko ari inde ibintu Harmonize na Diamond bariko baragira mu makonsere baza barakorera muri Tanzania kazamva ngo nakayakorotse ngo n'indege waza ku mugozi urumva donc ifuko umuntu akora ikintu ku buryo ubonye video uvuga uti nibuka kandi ko ari ukuntu nimba ari Harmonize ashobora kuba yakorotse n'abaragwa cyateje polemique abantu ariko nunga kuri stade Intwari abonye ko kiri kuyatuziye n'uruntu rw'urumachini araza buke gato kandi yinjiye n'ikinga nakamoto umva ko ari ibintu agenda aragira sawa Diwani yaje ku gitanda ucuhagarara n'igitanda sivyo hanze za konsere zo hanze izo ngato zizo ko twavuze oya ndiko ndavuga ngaha hari hanze ntavyo nzi ziriya rero biriya tuba twabonesheje amaso nivyo tuba dukeneye mu konsere hanze nkeneye hanze naho hanze ushobora kusanga ubwo buryo atari kirenga sivyo mugabo nkeneye n'uwo muntu yoba yateguye igiteramo hanze umwe basafata video y'indirimbo 5 6 atwereke umuririmbyi yabuza abantu umuririmbyi yabaronse yarika performinga gutya hamaje tumujije ati wewe nubwo wagiye ntiwaduserukiye neza utarashika hariya anye visho nkuko urabitubwira none muri ukiri ngaha anye akanya utarashika hariya kuri iyo level nyene yo kuvuga ati je nashika hariya nzogenda nkubita indirimbo 8 10 nizirenga ndiko nda performinga concert nyene isa neza uno munsi izo video zawora bakumbuka ngurukana bumenyi ziriko
jewe za hariya hanze zo ngaha aho umaze guperforminga mu makonseri hari izo bisaba kushirako n'izindi aba ari prive nk'ubu par exemple hari concert hariho amantu zimaze gukora ya BRB kandi ukabona ko n'utwara BRB ariko aratamba sawa sawa ivyo hari ivyo udaposta vya banko bo gutyo nyene mugabo zibiriho ibiryuzuye ni vyinshi oya n'akarorero nimba ushaka ko umuntu aguha akarorero je 2013 nagiye Belgique na Bosco na Riziki tuvugiriza plus de 30,000 personnes kuri stade yari festival yari yateguwe na RTBF iradio na television vy'ububirigi ibi bintu bo birondera ugiye kuri RTBF TV ntushobora kubibura sivyo urumva ivyo ni ibintu hagumeho amarchive agumaho n'abana n'abadoza mu nyuma bagenda barabikurikirana ni ikintu ushobora gusanga hariho n'akaririmbo k'iwacu kitwa ari hehe bapostinze turi muri studio ico gihe mu bubirigi bakagira live iba ari twebwe nyene turi batatu muntuze muri studio yabo n'ivyo ni ibintu ugiye no kuri YouTube bisangaho washaka nk'ubu nka ari hehe original nayo ushobora gutora kuri YouTube utoriye yo mu bubirigi umva ko hariho ibintu tutarinda guharira ko turabisha amaso gusa yes ugaca uvuga ngo hano harimo ikosa canke nta kosa mugabo nyene urugamba ni rurerure tugenda tugwa mana tuvuze ko tuva duha n'abantu bahamagara bishu yaje turiko turarindira bakanya karagiye ni 68,607,786 turashaka kuyakura kagira icumu bajije ariko no kuri 72 344 neza na neza ati yaravyemeye je naguma nishiramo yuko izo ari album ya gospel igombite iyi ishobora no kutaba muri album akana kavangunye nati ko bari maze imisi utekereje ugira gutya yes je nibaza ko akanya katujanye Sonia Armel nimba takibazo mufise kwa Vishu igikuru yatubwiye ko azogaruka kutubwira ko album umusi abazoba barimwo kwa byose igikuru nuko ibyo twababwiye ko afise album nawe abyemeye igikomeye muri ivyo ahubwo igikomeye ni biteramo bigiye kuza kubera indirimbo maze gusohora mu mwanya muto twese tugira amahirwe tugende tuhamenye twebwe twatumbereje kuri abantu bariko barakurikira Indundi culture biciye muri kino kiganiro ciza cyane c'abaririmbyi b'abarundi bumve yuko ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 ni ku gatandatu w'indwi nyene Vishu yagiye mu Kayanza azoba ari Kayanza Vishu agiye mu Kayanza igihe cy'isaha 8 kuri tere ya basket ajanywe n'ishira hamwe ryitwa company yitwa Mulibu mu binyobwa vyabo bimeze neza cyane Vishu azogiye donc ni lancement officiel y'ivyo binyobwa baca bagira promotion havuga bati ivyo binyobwa vyacu vyitwa Kutsa wine canke Kuki tangawizi Vishu rero ni nka brand ambassador muzokumva n'ibindi biteramo iki ni cyambere gitanguye mu Kayanza urumva bahisemwo Vishu bavuze ati uri kokora neza ivuga tujana abari kuri 99.9 nizere ko mwashoboye kuvyumva ni ngaho mu Kayanza ariko nyene kwinjira ni gutyo ni kubuntu ni na promotion ahubwo hazoba hariyo na tombola abantu bazotombora amafaranga batombore n'amakinga je nza ndabaririmira nti kusanya tujya mahera amaze kuririmba umuntu agacaza arayaduza gutya azongagiza jembe mu boss voilà gonuko kandi rero urumva ko Vishu numwe mu bemeza yuko asha umuziki niwe wamugize mu boss sinokubesha nta n'ikindi abari nabo babikora kugira ushobore kugira yes kundirimbo uduhaye niyi ni umwanya mutoyi kuko watubwiye ati hariya muri stock ni byinshi biruzuye nimba atabanga wogenda utwibiye avant album turashaka kubona n'iyindi birashoboka kuko indirimbo ni nyinshi akuzuye ntikamurikwa
umuntu rero yavuga ngo je ndi mu ibi bimwe nariko ndavuga hano ndi mu mashimwe ushobora kumva kandi karirimbo nabaye nta ngorane mfise amashimwe toujours ku ruhande rwa Sonia Oya ku ruhande rw'iwanje Adijo turangiza hari indirimbo ijya turavuga ku bwa mbere ivuga ngo Buja Flavor kubijya ibintu bya kera ngambaze gusa mu kurangiza kwa Visual est-ce que kera ukuntu Buja Flavor yari imeze n'uno munsi hari itandukaniro rinini cyane yo rinini bamwe bavuga yuko barakumbuye ijya Buja Flavor ya kera ukuntu yari imeze ukuntu yari ipanze ariko bakajya kandi umuhari nabivuga konye kuko ukunye ko ibintu ko yagenda bimeze sico kimwe kuri bo bimeze gute sico kimwe kubera ko bariya iriya Buja Flavor mu myaka iheze babikora babikunda bakabikunda cyane no kuvyitangira bagashiramo uburyo ntibaburonke sivyo iyo ukora ikintu ukunda rero ugikorana ishaka mugabo abubu vyakunze rimwe na rimwe hari gihe ubona umubosi bana akira contact ndakugabiye umuduga company kanaka akira contact peti wakoze hit ndakugabiye umuduga bibari sawa ariko abubu kenshi ntibabifata nk'akazi abakera babifata nk'akazi mugabo ntibibahembe kutabifata nk'akazi nico gituma ucume ngo biroroshe canke kutabifata nk'akazi niko akundi uvuga ati gihe cyabo cyo koroherwa nyene kirageze ari abacunukura amari abazojya oya siko vyakagombye kugenda kubera ko nimba utabifashe nk'akazi fata nk'ubu nka Vishu mu myaka nka 15 16 Visha maze Vishu ntarakoroka aracari hahandi arabiyumvira rero ngo kubera ikivisha kimeze kuriye ni hahandi renja ngaruka je kubera ko nabifashe nk'akazi ndacari kuri level yanje ntiramanuka mugabo hari ubundi uraza amahita amaze gusohoka inyuma ya Vishu kuna ari menshi mugabo harono na bamwe tutakibona iyo bagiye kandi bari ngaha nyene urumva benshi muri busanga batigeze babifata nk'akazi ariko nyene nuko kuntu nkuko yariko aravuga Sonia umva ko hari abagaruka bakavuga ati turabamisinze muze hamadukore ijya Buja Flavor ishobore kandi kugaruka igituma itogaruka nuko benshi mu bajene bubu badatahura sokese la musique benshi bifira nyene kuko benshi abona ari kwiryohera ndasohoye hiti barampaye umuduga ncenja mu bakobwa nzunguruke n'itabi n'urumogi abona ari bwo bustare kuzunguruka naha kwambara poke tushikanye butura mu mavi nivyo vyo bustare ariko icanyacu no kumenya ngo mbega kano kazi kampaye uyu muduga kubera ikintu kagira kazi kakazompa n'indege erega nivyo bitunanira hano mbega Vishu kugira umuziki uri hits uba wakoze iki nta kimwe nitombora ni kwa kundi turindiriye Yezu twese kabisa nivyo kubera ko ushobora gukora album 10 ugasanga havuyemo indirimbo imwe yonyene akaba ari hit guzika iryoshe iyo hit ishobora guca ivyura za album zose abantu bagatangura kuzumva iziga ndirimbo umuntu sagatangura kumenya ati kumbe yahoraho kumbe niwe yarari kumbe byagenze gutya Vishu jerekana gushimire ahumeye nimba takindi kibazo dufise ariko kandi utwemerera yuko utegerezwa kugaruka kubera kuvyerekanye na album ntitwabivuze neza jewe nejo ni mumbwire ngaruka ikibazo mvise ucuza kugumutubwira ngo urumva ngo murindire oya ubizi gute bari cyahindutse inyishu izoba yabonetse voilà natwe tukuba turi nyuma y'imbuga zawe zose unabishize ko natwe tuja tubibabwira ngaha mugabo barakajokeza ko washitse kugira bumve neza yuko ivyo tuvuga na wewe uba uvyemeza kandi nimba basaba kubashiko bagushigikira bumva umuntu wawe ko nawe usaba ati imgo umve nimwe go babosi mwatumye mbaho ubona n'umuryango wagutse ni sawa ibibazo bigiye kuba byinshi bigiye kuba umuryango wagutse kabisa na cyane